Kwigenekerezo rya 24 Gitugutu uno mwaka nyene iteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguza amateka ari kumwe na bamwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya Bujumbura n'abajejwe intwaro yarateye iteka ibirori vyo gushikiriza patiri mukuru mushasha wa Paruwasi Karinzi yo muri commune Mutambu yo muri iyo ntara. Uwo mupatiri mushasha Jean Misi Aranga akabashikirije ucese n'intumwa y'umwepiskopi wa diocese ya Bujumbura asanzwe ari patiri mukuru wa Paruwasi Buhonga ari nawe yararongoye ivyo birori. Mwijambo ryashikirijwe na nyene iteka Emmanuel Sinzohagera yabanje gukeza uwo mupatiri mushasha wa Paruwasi Karinzi acabwira abakristo bari bitavye iyo nkuka ya misa ko ukwemera kwabo ko bajana mu nzira itazimiza. Yahanuye uwo mupatiri mushasha kuzobungabunga neza intama Imana imuragije azozishikane ku ntambwe nziza. Yaciye asaba abakristo kugamburukira uwo mupatiri mushasha no kumushigikira. Twakeze na cyane cyane dukeze abasaserdoti b'umukama namwe bwe muri hano kubona mubandanya murangura ubutumwa mwahamagariwe kugira ngo mushitse imitima yo mujejwe mushitse ahantu heza bajyane mu nzira itazimiza. Birahimbaye rero kubona uko kwemera kwanyu kwarahekejwe n'ibikorwa na cyane cyane iyo turiko turaraba ibikorwa twumvise biriko murakora dore kwino ngoro mwashikije rya jambo ry'Imana ritubwira ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Uyu munsi naho muramutse mwakira ingabire y'umusaserodote azobandaniza ikivi aho cari kigejejwe n'uwasubiriye agiye kurangurira ubutumwa ahandi umukama yashimye ko aba kubera byose ari ubugombe bw'uhoraho utegereza gukenguruka tukavuza impundu kuko ibiba byose nuko umukama aba yabiteguye. Twashaka dukeze patiri mukuru uwo umukama yabarongeje kugira ngo aze muri kino kiringo abane namwe. Patiri mukuru turaguhaye kaze, turabahaye kaze muri Paruwasi ya Karinzi mwisange mu ntama umukama abaragije, muzoziyobore neza, muzozigaburire neza kandi muzozinyweshe neza, ntimuze muzisige uko muzisanze. Namigera ngo nicagera bakabatuma ahandi uko muzisange muze muzisige hari iyindi ntambwe muzishikaniko. Abakristo rero tubasabye namwe kuzogamburukira nyakuba patiri mukuru turonkejwe uno munsi, muze mumugamburukire, muze mumube hafi, muze mumushigikire kugira ngo ashobore kurangura neza ubutumwa umukama amutumye gukorera muri no paruwasi. Umukuru w'inama nkenguza amateka yahimirije abakristo kubandanya bakomeza ibikorwa vy'iterambere. Yaribukije ko urwego arongoye rwatunganije amakoraniro mu ntumbero yo kumenya ukuri ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 gutyo bifashe kunywanisha abarundi no kurekuriranira. Yongeye ashikiriza ko urwo rwego rwongeye ruratunganya inama zo guhimiriza bene gihugu kugwanya ingeso mbi yo gutwara inda z'indaro no kubaka izabo hataragera kubigeme bakiri ku ntebe y'ishure kugira ngo bategure kazoza keza. Yaciye ahimiriza indongozi za Eklezia Katolika gufasha kugwanya iyo ngeso mbi. Yaboneye akaryo ko guhimiriza bene gihugu gusanura amabarabara, gukingira ibidukikije no kwikingirikiza coronavirus mu gukurikiza impanuro zitangwa n'ubushiranganji bujejwe amagara y'abantu. Byukuri ndabatera kamo twitwararike ibikorwa by'iterambere rusange. Naciye muri no barabara ndazi yuko kuva aho ryashira hamwe rigiriye turabona umenga ntirimeze neza. Twaguma tusabe rero bene gihugu muri ngaha bakristo tukorere bijya barabara mukurindira ko kimbure bijya shira hamwe bizogaruka
tuze turarikorera ntiturireke kuko ni iwacu. Ubwa mbere tugiye gutahura ko irya barabara ari iwacu, turibungabunge mu byo dushoboye kugira ngo abashoboye kwiyunguruza bashobore kwiyunguruza bitagoranye. Ariko kandi agomba ndabatumirire dukingire isi ndimwa yacu. Murabona tuba ku misozi ihanamye, twige guteragira ibiti na cyane cyane ibiti bibana n'indimo kugira ngo uburyohe bw'isi tubukingire, duce imikobeko ku mitumba kugira ngo isi ndimwa ntiherere hariya mu Kabezi, ntiherere hariya mu biyaya.